byuruke kwa soje ntuma n'abahanuzi nawe so wundi ni kitegerezo cyiza umwari mu myizi ntuma y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bose bazogerageza kumukurikireza kumusimeruka dusabe Allah adushire muri abaramu amin amen. Ikigwa cy'uno munsi kiravuga kiti ubukristo n'ibikorwa bukora n'imyemerere yabwo bikomoka mu bapagani. Si kibazo bikomoka mu bapagani kuva isi yakaremwa nta dini ryitwa ubukristo Imana yigeze hereza intumwa n'imwe. Oya, nta ntumwa y'Imana nta n'umuvugishwa Imana Imana yabwiye ngo genda ubwire abantu baba bakristo. ntayo Iyo ntayiriho kweli. nimba bafise iyo Mana yatumye umuntu mugenda umubwira abantu baba bakristo bace baza hano baduhaye makuru. Ego Kubera ki mwarimu je navuze yuko ubukristo bikomoka mu bapagani? nam Ni kumvo zikurikira. Abakristo bose bararenze ibwirizwa ry'Imana. duhaye makuru. Irya mbere Nam kuva 20 umurongo wa mbere 20 umurongo wa mbere. Imana ivuga amajambo yose iti, Imana ivuga amajambo yose iti, nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ego, ntukagira izindi mana umbangikanya. ntukagira izindi mana umbangikanya. Ntukibazire igishushanyo. Ntukibazire igishushanyo canke igisa n'isho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru. Ego, canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzuvyikubita imbere. ntuzugire gute? Ntuzubisabe. Banza ugezaho. Imana yatanze ibwirizwa rya mbere mu gihe cya Mose. Nam Imana ivuga iti ntukagira izindi mana ugira gute? umbangikanya. Abakristo bose bo mw'isi bakaba batuzwa ku mana zingahe? Zitatu. Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mutima Mweranda. Cyangwa Imana Data n'Imana Mwana ngo ni mpwemuye yera. Abo bose n'abakristo. Kweli Utaremera ivyo nturigera uba umukristo. uriya Imana bamaze kurega ku ibwirizwa rya mbere. kweli Nico gituma mvuga nti nam iyi nkomoko y'ubukristo atamakenga iva mu bapagani. kweli Kuko abapagani nabarenze ku mabwirizwa y'iki y'Imana. bamaze kubatizwa ku mana zitatu. Ndiyo Imana yavuze ngo ntukibazire igishushanyo nam canke ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru ndiyo canke hasi kw'isi. ndiyo Ntuzuvyikubita imbere. kweli Abanyenejo twarabonye mu vyigwa vyarenganye ko Yesu yaremwe. ego Aba nabo bacatwigisha ngo amavi yose afukame mw'izina rya nde? rya Yesu. Bafukamira ikiremwa citwa Yesu baba barenze ibwirizwa ry'iki ry'Imana. Cyo ni ca kabiri kabisa. ntuzubisabe. Muri aba bakristo nyene abanyene basaba ibiremwa. Kweli Uza wumva umuntu umwe avuze ati Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi. Murabononyi koko? abagesera Murabononyi koko? Bagaca basaba umuntu usaba iki? Imana. Ubwo n'ubupagani. Kweli Nico gituma navuze ati ndiyo imyemerere y'ubukristo ikomoka mu pagani ndetse n'idini ubwaryo nyine. kweli Kubera ki mwarimu? nam Reka nifashishe ndabonye Kaziri hajya bari karasoma kugira ntaze kunkwepa ngo kati korosi. Reka nisonye igitabo cyabo mu rushengero cyo mu rushengero kwa Kaziri. mwaba Kaziri hajya cyitwa ivyizigiro bihambaye. Kweli urukaratasi rwa 33 ndazi ko ndapinga ivyo mvuze. inyandiko igira iti igira ngo iki? Kwiherezo abakristo benshi baretse urugero rw'amategeko y'idini. Baretse urugero rw'amategeko y'idini baraheza bagira amasezerano amwe hagati y'idini rya gikristo n'ubupagani. Hemwe nivyo sivyo? Nivyo kumera shuto turabambwira bamwicaranye. Tubukiriza ubukomoka mu bapagani n'amasezerano twarayakoze. Ego bandanya n'abasenga ibishushanyo bihayagiza. Ngo n'abasenga ibishushanyo bihayagiza arabasanga babumbye ca Yosefu, ababumbye ca Mariya, ababumbye ca Yesu, ugasanga byose babimanitse ahantu ngo ni ivy'Imana. Bihayagiza ngo barahindutse. Ngo naho bihayagiza ngo barakijijwe. Bifatanya n'ishengero. Bakifatanya n'ishengero. Ariko ntibigeze bavirira imigenzo yo kubisenga. Ngo ntibigeze bavirira imigenzo yo kubisenga. Mugabo ivyasengwa nivyo vyahindutse. noneho
noneho ibi bishushanyo vya Yesu baca bibi bishushanyo vya Yesu n'ivya Mariya n'ivy'abandi banyacubahiro bapfuye. aha iki ni igitabo c'abakristo si c'abayisilamu. Oya, ni mwebwe muvyivugira. uyu mwambiro mubi wo gusenga amashusho umaze kwinjira mw'ishengero wabandanije igikorwa cyawo c'ubwononyi. ubwo bwononyi nibo barabukomeza. nico gituma mvuga ngo dusabire twebwe abononyi, kuko n'abononyi ntiwosenga ikiremwa Imana ukayigira ibumba ugaca uvuga ngo uri Imana atari ubupagani. inyigisho z'ibinyoma zirushiriza mu gushariza ibisengwa. ugenda ugasanga bashushanije Yozefu n'umwana muteruye atebi n'ivy'Imana nibo nyene barya. yego, no kwizera ivy'uburozi abo nyene, n'imigenzo yo gusenga ibishusho vyigishwa mu kibanza c'imigenzo y'idini. asha aba baraduhaye ukuri abo kwa bakaziri hake. yego, tahare numugira amakenga n'amasezerano hagati y'ubupagani natwe arahari. kweli kabisa, si sawa? Nubirize wakati korosi go sivyo? Oya, ntamurindiriye. Ni mu gitabo c'abakristo. aho abakristo bafatinirije n'abasenga amashusho. idini ya gikristo yaciye yononekara, ishengero ritagaciro n'ububasha bwaryo. ubu nta n'ububasha bakigira ko bisengera ibigirwamana. kweli, si sawa? abo n'abakristo bonyine bavyivugira kabisa. Mundabe si jewe. Oya, si wewe mwarimu. Naam. Reka ndaba abandi bo mu rundi rushengero nabo yose bakomokamwo. mbega nabo byifashe gute? reka twisunge icandiko ca Yesu. Yesu ayishuriye Yohana kw'izinga rya Patmos. paje Bibiliya ukugire bushasha. oya Sofiyo nyene yera yabajya. iyo ni sawa. turahera muri iyo hama tuje muri ntagatifu ya bosi wiwe. kweli 17 ivyashuriye Yohana umurongo wa mbere. igitabo cy'ivyashuriye Yohana 17 umurongo wa mbere. 17 umurongo wa mbere nyandikira giriti haza umwe wo muri baba marayika ndwi bari basezanza vyandwi zuzuye ivyago ndwi vy'iherezo. yego, avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke iteka riciriwe maraya w'agahebuza. ngwereke iteka riciriwe maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. uyabami bo kwisi basambana nawe. basambanishijwe. ababa kwisi bose bakabareguzwa na vino. atababa mwisi yose vino murayizi. nizo busambanyi bwiwe. banza ugezaho ugiye nyandika isomwe mu rushengero. bose bumva umenga ni kinyamakuru. nta mukirisi n'umwe ayitaho. izina ry'Imana babitahura handi bake. ni bake kweli. iyo nyandiko y'Ivyashuriwe Yohana 10 umurongo wa mbere ukamara ugeza ku 11. ndahamya neza ko abakristo utahura iyo usomwe ni bake. ni kama vile kusoma gazeti. ni nk'ikinyamakuru muri kurisomera. kweli iyo nyandiko yamwe hari munsi biriyo ngo baye abakristo. Sasa mwalimu, kweli tora rero ya Bibiliya y'abasenyeri rero. Na inasema hivi, dusobanurire uwo murongo maraya mukuru ntinde ubwo soma inyandiko. Kahaba mkuu, maraya mukuru ni Rumi, ni Roma, mfano wa mji wa shetani. Uyi Roma yisera n'umuji wande wa shetani. Ahantu hari umuji wa shetani hava y'ivy'Imana. Oya. Hava y'ivy'Imana. Kandi niyo nkomoko y'ubukirisu. Birateba biraza rindira kataraza kari mu nyuma. Sawa? Ndiyo. Umuji wa Roma ngo n'umuji wande wa shetani. Iyo ni Bibiliya nibo bavyandikiye. Ego. Bandanya. Kahaba mkuu, uwo maraya mukuru ni Rumi, ni Roma, mfano wa shetani. Aya zinazofuata ati mirongo na ikurikira zina habari ya kuandaliwa au kuangamiza au angamizi uangamizi wake neza cyane kuhusu miji mingine. Ati ivyo bindi bisagara bikurikira hao ni mataifa ni bihugu wapagani walioingia. Ijya bindi bihugu bumvise ry'amara yasambara n'abandi bo mu bindi bihugu n'ubutegetsi babuvuye i Roma bugaca busanzara isi yose. Ivyo byose bikomoka mu muji wa Shetani. Kwa Shetani hava y'ivy'Imana. Desturi ya Warumi ati mu Baroma kumwabudu Kaisari, ati kumusenga Kaisari, kumwabudu Kaisari kama Mungu. Ati Kaisari bamusenga nk'iki? Nk'Imana. Ivyo byose bizanira mu Baroma. Inkomoko yose y'ubukristo ni mu bupaga. Ugiye gusenga umuntu bucitse umupaga pagani. Aho nyene Vyashuriwe Yohana 13:11.
13 11 reka tubanze dusome muri Kirundi ndazi nuwo murongo utahura bake yego soma inyandiko 13 murongo w'11 yego inyandiko iragira iti gira ngo iki kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mw'isi gifise amahembe abiri angahe abiri nk'ay'umwagazi w'intama kivuga nk'igisato kiganzisha ububasha bwose ikimenyetso cy'agace ndakivuga ndarindiriye mu nyuma soma isiguro yavyo ufafanuzi wake inasema vuga ngo iki mnyama wa bahari ati iki gikoko kivuzwe cyo mw'ibahari ni utawala wa Warumi n'ubutegetsi bwose buzana na hehe Iroma murazi ubwaribwo bahari hiyo ati ico kiyaga ni bahari ya kati utawala wa Rumi ni mfano wa enzi zote ambazo zitajaribu kupinga kanisa ati umuntu atende gapinga kanisa nico gituma Yoshua acagenda akakira ubutatu bwakozwe mu gihe cy'umwami Constantino kweli umwaka wa 325 bafonda ubutatu kweli ategerezwa kwandura umugera iyo nyene kwa shetani muwo muji kugira ngo abatiza abantu adaguma kubwira ngo yavuyeyo ngo yarakijijwe tuendelee inaendelea mwalimu mnyama huyo aticho gikoko rero hupata nguvu yake ati nguvu rero zuca gikoko ariyo Roma n'abategetsi bayo Bibiliya hupata nguvu yake kwa shetani kwa shetani ubu butwara bwose bw'Iroma ngo nguvu bazikura kwa shetani uzopinge ngijyane Bibiliya yawe niyo nkomoko y'ubukristo inkomoko yose y'ubukristo kwa shetani ndindira rero ubu bukristo bwo kwa shetani bwarabandanije kweli bumaze kubandanya aba rero ubukristo nabo bafise uno munsi ngo buyo bwazananye ibyakozwe n'intumwa 11:25 11:25 matendo ya mitume inyandikira giriti igira ngo iki avayo agitaruso kurondera Sauli uwo ni Baranaba agiye kurondera Paulo amubonye amujana muri Antiokia bamarayo umwaka wose bakorana n'ishengero bigisha abantu benshi kandi cyo gihe bigisha abantu benshi kandi muri Antiokia niho abigishwa batanguriye kwitwa abakristo aho rero bisigura ko mu gihe cya Yesu nta bantu bitwa abakristo bari bahari kuko batangujwe na Paulo Yesu yaramaze kugenda mu ijuru kweli ngubwo bwabo kristo ne butangujwe na Paulo na Baranaba si sawa kweli reka twibarize babasengeri none ubukristo bwatanguye iri zina ryonyene bafise cyavuye ku Mana cyangwa cyavuye ku bapagani ubusobanura aho nyene muri Bibiliya ntagatifu wa Kristo ati ba Kristo maana yake sigura ngo iki wafuasi wa Kristo bakubwira ngo twakurikiye Kristo hilo ni jina la kupangwa ngo ni zina bipangiye walilo litumia wapagani wa Antiokia bakoresheje abapagani bo muri Antiokia si sawa none wovuga ute ko mwemera Mana gute ugakoresha izina ry'abapagani ugacoza uhagarara imbere y'abantu uri kubabwira ukuri nuko bimeze uri umuntu utinya kuzobazwa ku munsi w'imperuka wewe ukwitwa izina ry'abapagani gute ukitwa umwemera Mana asha nicyo tubabwira tuti imyemerere yose n'imigenzo y'abakristo ikomoka mu bupagani akarorero Imana yababugiye kubanza ibishushanyo ubukristo burangwa n'umusaraba nibyo sivyo mbega Imana yavuze iki ku musaraba kugira ngo tube bimenyetso byo bakoresha mu kwemera iki Imana yabivuze ko kabisa genda gusubira mu byagezwe 2022 fanya haraka igitabo cyo gusubira mu byagezwe nyandikira giriti igira ngo iki umuntu yakora icyaha gikwiriye kumwica bakamwica mukamumanika ku giti umuvyimba we ntuzurare kuri ico giti kubera iki ariko nimuze mube kumuhamba kuri uwo munsi nyene kuko umanitswe ku giti abari ku muvumo w'Imana ujye umanitse umusaraba ahantu abahejeje kuvumwa hamaze kuvumwa naho Imana habaraho kwande pashetani reka tureba mu batizo wabo nawo umubatizo wo muri Data na Mwana na Mutima Mweranda Bibiliya twigisha iki rupapuro rw'ijana na 60
ijana na mirongo itandatu hagira hati hagira ngo iki none idini ry'ikinyoma ni irihe ngo idini ry'ikinyoma ni irihe ni idini ryose ritwigisha gusenga Imana mu buryo budahuye n'ijambo ryayo rivuga yego amadini yose y'ikinyoma Bibiliya yita Babuloni akomeye uti kubera iki inyigisho nyinshi z'ikinyoma zatanguriye mu gisagara ca Babuloni nyuma ya wa mwuzure wo mu gihe ca Nowa yego nukuri kwiragiye ku isi yose izo nyigisho zarakwiragiye ku isi yose akarorero abantu b'i Babuloni basenga imana zitatu zigize gute zifatanye abo n'abapagani bo muri Babuloni bandanya no muri iki gihe amadini menshi yigisha ko Imana iri mu butatu yego ariko Bibiliya irerekana neza ko hari Imana imwe y'ukuri n'umwanya uraheze si sawa isigura yuko usenze ubutatu niho mukwe mu bapagani aho ari amakenga uza gupinga aze hano Waislamu takbir. Ibintu bimeze neza cyane umwarimu wo ku ruhande rw'abayisilamu akamaze iminota 15 duhereze abakristo nabo bisobanure kuri buno kandi twumvise hano. Haleluya. Katwumvirize umwigisha n'abakristo nawe aje atwigishe mwange mushishikare mutega amatwi kandi ko mwaje kumviriza yaba ku mpande zose. Reka rero tumuhe kaze atwigishe iminota 15 sigaye mushishikare gutega amatwi mwumviriza abigisha. Nuko rero mwigisha reka tuguhe kaze mu izina rya Yesu uje wigishe. Abana musiye gutekereza hanyuma twumvirize umwigisha. Nuko rero kandi turabona yuko umwanya umeza kumera neza, mutega amatwi abigisha y'abakomande zose kandi twongera tubashimira yikorane cyageze neza uhereye ku munsi wa gatatu gushika uno munsi niwo kirabandanya nukuvuga ngo kizohera ejo. Nuko rero twongera tubahe kaze. Shaka manza mukomera amashi uyu mwigisha avuya. Amashina mukomeye nuko mu byukuri yavuze ko ashaka kumenya inkomoko y'Ubukristo. Kuko nayirindiriye ya migigwa kwaza kuyivuga cyane ko azagoya ku mugigwa wa mbere wakomotse mu pagani ukomoka kuri abapagani, uwa kabiri ku bapagani ukomoka, umugigwa wa gatatu wese aho yahagaze gusa yavuze ngo Ubukristo umwanditsi yanditse ko hari imigenzo yinjiyemwo, ariko nkuko namukurikiranye cyane yagwanye n'ibitabo bya Katolika kubera ko atarazi byanditswemo. Kandi mu by'ukuri ushaka kumenya ibya Katolika bibaza umukatolika arabigusigurira, ushaka kumenya iby'abadivantiste bibaza umudivantiste arabigusigurira. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Mbanze ndamugarura hakiri kare mbanze ndamubaze. Yavuze ngo twebwe ngo abakatolika nibo bafise imico no kuva Roma niyo yahaye imico abakristo. Reka ndababaze, mbega musenyeri mu rusengero yambara iki? Yambara iki? Ingofero. Hagati y'abakristo n'abayisilamu bambaye ingofero kwa musenyeri ni bande? Abayisilamu bambara ingofero. Hagati ya jewe n'ujya uwimuye ku Baroma ninde? Buriya yambaye hari. Patiri mu rusengero yambara iki? Ikanzu. Hagati ya jewe n'abajya uwimuye ku Baroma ninde? Ni Muislamu. Ikigwa cyahetse. Ikigwa nakimaze kiriko kirahera. Wewe ingo ntusubire kuza utaza uri kurinjira, ndaza kugufasha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yaje gukubatiza ngo tubatiza mu butatu. Narinzi ko azakumira ngo abacu butangwe kubatiza mu butatu n'abapagani babatirije hana, ariko mbega jewe nabatiza mu butatu Data, Mwana na Mpwemu Yera nabikuye hehe. Reka mbaze Yesu, mbega n'ubupagani cyanya Yesu n'uvyivugira? Matayo 28:19 cyangamuka. Matayo 28:19 aravuga ati ko basoma nabandika. Havuga ngo iki? Aravuga ati ngo iki? nuko nimugende mugire gute? mugende Bandanye
barimwo tubahindure n'ababigishwa ntitubahindure tubahindure tubabwira ngo ikimanuka hepfo mubabatiza mu izina rya data wa twese tubabatiza bwa mbere mu izina ryande rya data wa twese ninde ariko arabivuga Yesu ongera ko icya kabiri ni iry'umwana ninde abivuze Yesu icya gatatu ni irya mpwemu yera mpwemu yera tubatize mu butatu bivuzwe na Yesu mbega Yesu yari umupagani. Haleluya. Amena. Abasha mwiteguye kubatizwa tuduze ibiganza byacu turaba. Duze ibiganza. Abasha mwiteguye kubatizwa. Baravyanze. Haleluya. Baravyanze. Gira nuko hakanye turayashura. Ari tukufu. Gatanjana 17 nyarutsa ngiri hariya kuri bafre. Hariya kuri bafre. Korani gatanjana 17. Gatanu ijana na 17 Korani. Pache amajana 236. Haravuga ati havuga ngo iki ndasoma inyandiko weza guhezagire haravuga ngo iki washazi ngo abapagani ndio watu wasiobatizwa ubisomye muri Biblia cyane muri Korani subiramo hasome neza washenzi ndio watu wasiobatizwa n'abantu batagize gute batabatizwa n'utabatizwa witwa umupagani uca witwa umupagani ibivuze se bivuze Korani kwivuze kubatiza ko abashenzi batabatijwe Korani gitabo cy'abapagani Engene banda. Sigiraba bana mujya muri dini vayo. Mwizera Yesu hakiri kare. Haleluya. Ngoba Korani ndakwibarize Imana yategetse kugira gute? Korani kabiri ijana 39 mu busobanuro bw'umurongo. Kabiri ijana 39 Korani. Avuga ngo iki? Ijana 39. Avuga ngo iki? Sura Bakara haravuga ati ndasoma sema ewe Muhammadi waambie Mayahudi na Manasara mnahojiana nasi juu ya jambo la Mwenyezi Mungu kwa nini utume ukaja upande wetu jamusona ku murongo jana 39 usobanura haravuga ati Mayahudi na Manasara aba hakuja Mungu amempa mtu ubatizo sandu rupapuro haravuga ati ngo iki kabiri ijana 39 niho ndi mwalimu ku murongo watoto wa Kikristo hubatizwa banahogeza ngo abana b'abakristo bagira gute barabatizwa abana baragira gute barabatizwa abana b'abakristo tuzi ibiganza byacu Ubusema Korani bandugezaho Yesu nashimwe cyane atakuza mbwire mbega woko maze kubatizwa ukurikira ikihe gitabo Haleluya mbega rero uyu mugabo ariko aratuka abapatiri atuka abakatolika aribo bamwigishije idini ndamwereke sindamwereke tori gitabo Maisha Nabii Muhammad ngikiriya ipaje y'umunani Maisha Nabii ipaje y'icenda ipaje y'icenda havuga ngo iki igitabo kivuga ku buzima bwa Muhammad ipaje y'icenda havuga ngo iki iravuga iti aho munsi harasurinye na baadhi ya vitabu lakini kuna vitabu vingine vinavyodai kuwa mtume alijifundisha dini hii kwa nani? Kwa hao mapadri aliokutana nao katika safari zake. Nubwo Muhammad Moize idini alikuye kubapatiri nicyo gituma bafite subihi bakura ko umusaraba babikuye kubapatiri bakora basi umusaraba baca bawukurako ni ashapure nyene bakuye ko umusaraba. Haleluya amena Yesu nashimwe cyane amena haleluya amena mu byukuri mwebwe nyene ubwanyu ni mwakuye kubapatiri acaragaruka ngo Roma nico gikoko siko yavuze jewe n'ubundi sinja kurengenda mu bitabo by'abayisilamu mbega Roma mbega igikoko kivugwa cyo mwisi nico abayisilamu canke ni Roma ntuzure kuyurirako tora mayunga tafsiri arjuma mayunga ikorani 27 umurongo wa 82 nyarutsa 27 mbega igikoko kivugwa ninde n'izina ry'uwo muntu rarivuga 27 yego ndahashitse mwarimu avuga ngo iki 27 ku murongo wa 82 yego ndasoma inyandiko weza guhezagire Imam
Abdullah Jafar Said amesema yavuze ngo iki? siku moja mtume SAW alimkuta Imam Ali bin Abi Talib agenda bukebuke igihe kimwe Muhammad yaratashe muhira asanga witwa Ali mwene Abi Mutwaribe nukuvuga mwene Mutwaribe yari umukora Muhammad asanze ajana asinziriye Muhammad amubwiye ngo iki? Muhammad amubwira ngo iki? kichwa chake ameweka juu ya gao la mchanga. Bandanya Mtume akamwita kwa mguu, akamtikisa kwa mguu wake akasema, Muhammad achamukubita ku maguru aramunyiganza amubwira ngo iki? amka ewe mnyama wa ardhini, ati vyuka ewe gikoko kizokwaduka mwisi. Ico kizokwaduka mwisi dusanze ari Ali mwene Taribu akaba ari umukobwa wande wa Muhammad. none uwo yari umuroma. Aha, yari umuroma. aha, igikoko kizokwaduka mwisi ngo ni Ali mwene Mutwari akaba ari umukobwa wa Muhammad yamushingiye umukobwa we yitwa Fatima. harashushe kabisa. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Amen. Reka rero twebwerera abakristo tukomoka hehe? Yohana 14:6 nyarutsa. Igitabo ni cha Yohana. Ego 14:6. Igice ni cha 14. Ego ku murongo wa 6. Yasoma mu izina rya Yesu. Ngo iki? Yesu aramubwira ati, ngo iki? ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ego nta ushika kuri data namujanye. nta ushika kuri data agize gute? Namujanye. Mbega ko twumvise Yesu n'ukuri n'ubugingo. Nivyo koko ni wondini y'ukuri. Abaroma Bibiliya imprimanto Abaroma rimwe mwijambo ry'umutwe muri utangurizi. Imprimanto Abaroma rimwe haga ngo iki? Abaroma rimwe imprimanto haga ngo iki? haravuga ati ngo iki? Ufafanuzi. Paulo enda kumkunuza inyuma. Abaroma rimwe ramuri aho nyemo introduction nyina uvuye mu jambo ry'intangamarara. Iyo page yo kuraba aho nyine imbere yawe haruguru. Okay. Utangulizi. Aho nyene uri kuragira harasurinye. Yesu peke yake. Yesu bwiwe ni dini ya kweli. Yesu bwiwe niwe dini ry'ukuri. Idini ryacu ni Yesu. Kandi ko yitwa Kristo. Kandi twitwa Abakristo. Ko ari we dini. Kandi amwongera Abaheburayo 12. Abaheburayo 12 ku murongo wa 2. Abaheburayo 12 ku murongo wa 2. Inyandiko yaje kwinjira kwa mu mapagani cyaje ninde ngeza n'ibyanditswe. Haravuga ati ngo iki? Asoma mu izina rya Yesu. Yesu aguhezagire cyane. Avuga ngo iki? Dutumbere Yesu wenyene. Niwe nyanduruko yo kwizera. Nukuvuga inkomoko yo kwizera kwacu ninde? Ni Yesu. Abana tugira gute? Dutumbera. Komeza. Kandi niwe yagusozereye. Niwe yagize gute? Yagusozereye. Haleluya. Yesu niwe nyanduruko yo kwizera kwacu kandi niwe yagusozereye. Yagiye arasoma mu byakozwe n'intumwa avuga ngo twebwe ngo ubukristo ngo bwazanye ngo ijambo Kristo ngo cyatangujwe n'abapagani bo muri Antiokia banzo habike. Ubanzo hagire gute? Ndahabike. Yo havagira ngo ntaho nzi banzo habike. Uze gutora Qur'ani tafsiri ya Barwani burayibitse burayireka. Habika aho hantu uburayibitse ushaka kunorera tafsiri ibn Kathir ijuzu y'10 nanya no burayibitse ukimize hafi. Uteza kwa kwita kwico cyandiko. Reka mbandanye rero. Mbega abakristo rero Qur'ani ratuzi cha Yesu abakurikiye Yesu bitwa ngo iki? Aje bakoza mu pagani. Tura Qur'ani 5:75. Barwani. Tafsira Barwani 5:47. Gatanu mirongira n'indwi Qur'ani. Aho nye havuga ngo iki? Aravuga ngo iki? Ndasoma. Yesu aguhezagire. Haravuga ati ngo iki? Na wahukumu watu wa Injili. Soma mu busobanuro bw'umurongo. Mu busobanuro. Havuga ngo iki? Na sisi twebwe tuliwaamrisha wafuasi wa Isa. Iyo Imana ngwikira bivuga Imana ikaba ngo twategetse babandi bakurikiye Yesu babandi bizera Yesu bandanya yani abo bantu ngo bafite iki? Watu wa Injili. Bafite igitabo cyitwa Injili. Bisobanura ubutumwa bwiza. Bitwa ngo iki baranyehebo? Wa Kristo. Bitwa ngo iki? Wa Kristo. Abakurikiye Yesu bafite igitabo cyitwa ngo iki? Biblia. Izina ryabo ngo ninde? Abakristo.
Ni Korani si Korani? Ni Korani. Ni Korani si Korani? Mwengiyi. Nani byo nanditse nabiguriye wawe. Abantu kugira bumve uritonda ugasekura. Tora igitabo halali na haramu katika Uislamu. Halali na haramu katika Uislamu. Mbega ubukristo bwavuye ku bapagani cyane ku Mana nyarutsa. Ukurasa wa 223. Havuga ngo iki? Na Muislamu. Ati Muislamu anaamini kuwa asili ya Uyahudi na Ukristo. Buke ngo Muislamu ukuri no wizera neza. Umva icyo yizera. Umuislamu ukuri no wizera yuko inkomoko y'ubukristo n'ubuyuda ngo bwakomotse ni dini mbili za Mwenyezi Mungu. Na madini abiri y'Imana. Abaisilamu buku abariko babihakana abaisilamu bapira yabaza ko arabukuri barikwemera ko ubukristo bwavuye ku Mana cumbwira iyi Mana ko yatanze ubukristo. Iyi Mana ni impagani. Haleluya, amena. nje murandabira umwanya hasigaye iminota 2. Ndayinjiza umusaruro iminota 2. Yesu ashimwe cyane. Amena. Haleluya, amena. Haleluya, amena. Efeso 2:20. Abanyefeso 2:20. Abanyefeso 2:20 mwarimu. Havuga ngo iki? Ndahashitse mwarimu 2:20. Abanyefeso aravuga ngo iki? Ndasoma mu izina rya Yesu aguhezagire cyane. Kuko mubatswe ku mabuye y'itanguriro. Twebwe abakristo twubatse ku mabuye y'iki? Y'itanguriro. Y'abapagani cyane y'iki? Ariyo ntumwa. Ni ntumwa n'iki? N'abavugishwa n'Imana. Twebwe abakristo twubatse ku mabuye y'itanguriro. Ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Bandanya hasi. Kristo Yesu. ari wo buye rigumye imfuruka. Ni wo buye rigumye iki? Imfuruka. Abakristo twubata ku mabuye y'itanguriro y'intumwa n'abahanuzi. Kristo ni wagira iki? Ni wo buye rigumye imfuruka. None ibyo utabyizera induru y'umupangayi ntizobuzanye nizo gusinzira. Yego. Tubandanya dusinzira tangorane tatwigira mu ijuru. Haleluya. Yesu arabakunda. Yesu arabakunda. Mukizera murakira. Mukanga gihono mirabajya. Mwami Yesu abamera umugisha. Amena. Amashimeshi kumwigisha. Ikigwa nuko kigenda. Urakoze mwigisha ugeze neza cyane. Waislamu takbir. Kabisa wigishije neza. Niba abantu batabatijwe arabashenze gaca usanga Yohana nyine kubatiza Yesu nawe atabatijwe kakanaka nanje kinjiye hama bakana kurikirana bino bikorane guhera tubitangwe murashobora kwisanga kuri Dawa TV Burundi, haba kuri Facebook, haba kuri YouTube, ariko kuri YouTube niho bigaragara neza cyane. Wandika Dawa TV Burundi guhera ku gikorane cyose twahereko urahita ukibona. Nakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.